wapi egosha kadogo wapi ya kadogo anatafisa mpira egosha Ngira gutu Uko niko vyari vyifashe ku kibuga c'umupira w'amaboko basket muri zone c'ibitoke komine Ntahangwa intara ya Bujumbura ku muhinga mukuru wa 3 Gitugutu umwaka wa 2025 imigwi y'ugwaruka itandukanye yo muri iyo zone yari yahahuriye mu nkino zatunganijwe n'ishira hamwe ry'imvukira z'iyo zone. Masabo Philippe aserukira imbere y'amategeko iryo shira hamwe ry'imvukira za zone c'ibitoke rijejwe gufasha mu iterambere avuga ko batunganije izo nkino kugira ngo bagire inama ugwaruka ruri ku mashure n'abatari ku mashure kugira ngo batunganye imigambi y'iterambere kuko ngo no mu bindi bihugu iyo migwi y'ugwaruka irahurira hamwe maze bagashika ku iterambere. Sanzwe mumenyereye yuko mu bagira ibikorwa bitandukanye muri iki gihe usanga bagenda mu amasara aho bahurira mu mazu y'amanama bakicara bakigisha abantu bakababwira ivyo bagomba kubabwira kugira ngo bagerageze kubifata bakabishira mu bukaye nk'umbure bamwe bakandika hanyuma bakavanga bavuze ko bavuye muco bita ihugurwa canke seminaire. Twebwe rero twagobye kugira akabijya ko twari dufise umugambi wo kugira amahugurwa no gwaruka. Murabona ko hasanzwe hari intumbero y'igihugu yo kuvuga bati turonke tugera ahantu mu mwaka wa 2040 igihugu kizoba kiteye imbere cifashe hama mu 2060 kibe giteye imbere. Ivyo nta namwe bishobora gukunda bidaciye muri urwaruka ruko ruraruka kandi urwo rwaruka ruko ruraruka mumenye yuko arico gice kinini ya c'igihugu bararenga 50 hafi 60% bagize igihugu naco musanze mubizi yuko no munsi ari gake abanyeshuri bashobora gusohoka amashure ngo bashobore kuronka ubuzi bw'igihugu. Twateguye rero ko twohugura ugwaruka cyane cyane kubijanye no kwiteza imbere iyo bakiri kwishuri. Hanyuma haruhande yo kwiteza imbere bakiri kwishuri tugomba kugaruka goja hamwe gose kuko ryaterambere rirama batagiye hamwe bose nk'ugwaruka ntibizokunda. Rero ugwaruka rumwe rwahejeje mu mwaka w'9 usanga ari wagwicaye. Hari ugwaruka rumwe rutabagwara abandanije amashure bakaguma bicaye. Duca dusanga ngaha mu gisagara cyane cyane rero tumaze kwibona ngaha muri zone yacu ya Cibitoki nivyo usanga hari ugwaruka rumwe rwama gwicaye ku marigara bakama bari ko barinywera ibiyayuramutwe abandi bakanywa vya biyoga bica bibica. Waza kuraba ugasanga nk'umwana yahevye ishure haheze imyaka 2-3 wamusanga ari goyigoyi nta magara nta kimwe ashobora gukora. Waza kumuha akazi ugasanga ntashobora gukora. Tuca twiyumvira duti uwo fata gwagwaruka gwiga na gwagwaruka rusanzwe gwicaye rugashobora kuja hamwe kwagiye kwiteza ibikorwa byo kwiteza imbere vyokunda ko twasanze mu bindi bihugu ari mu bihugu bisanzwe bidukikije byaratanguye gutera imbere ibi byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mugabo kandi na cyane cyane twarasanze mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero usanga hari amashira hamwe bimwe bakunda kwita amatontine ameze nk'ama cooperative mato ugasanga ugwaruka rushobora gufata ibikorwa vy'iterambere bakabitegura bamwe bagacaja kwishuri bamwe nabo bahevye ishure bagaca bicara bagasigara baraba imigambi y'iterambere ko barakora. Ujeje ivy'inkino muri zone ya Cibitoke arashima kigoro kizo mvukira amenyesha ko hagiye kuba amahiganwa muri iyo zone ari naco gituma hazoshingwa imigwi y'inkino ku mashure. Amashure yose mwaje muserukira mwaje muvamwo mugenda mufise kumuzirikanye yuko ishure ryawe mutegerezwa kuba abambere mu ndero mu bijanye na sport eka n'ivyo gufashanya. Dufise intumbero yuko ngaha muri zone Cibitoke amashure yose tuzogiraho imigwi ifise ijejwe ivy'inkino zitandukanye imipira y'amaboko n'iy'amaguru muri rusangi inkino zitandukanye zose dukeneye yuko ishure rimwe ryose rizogira iyo migwi kugira hazoza haraba competition zonale muri ayo mashure. Nayo waserukiye umukuru wa zone Cibitoke
Oswald Nduwimana asaba izo mvukira kubandanya bashigikira mu iterambere rya zone na cane cane mu ndero. Aha akavuga nko gufasha mu kubaka uruzitiro rw'ishure rya Nyabagere ya mbere, aho ngo bamwe mu banyeshure kwiga baca baja mu isoko ya Kamenge kubera ko ataruzitiro ruhari. Turafise ishure rya Nyabagere ngaha ya mbere, murabona ko ryegereye isoko ya Kamenge. Biramaze kugaragara ko abanyeshure benshi aho gutonda ngo baje mu ishure biyige, bamwe baca bifatira inzira bakagenda kurema isoko ya Kamenge kubera ko barafise aho baca, biragoye no kubankadra. Naco gituma nagomba sabe imvukira aba diaspora bari ngaha bimvukira za Cibitoke barahari, bumve ko muri iki gikorwa cy'iterambere rya komine yacu ko nabo ari karamugana ntibacura. Mwishirahamwe ry'imvukira za zone Cibitoke ngo ico kibazo bagiye kugifata mu minwe nkuko Masabo Philippe abivuga. Ishyirahamwe ry'imvukira twarateye akamo izindi mvukira zisanzwe ziba hanze, bijya yavuze ngo diaspora, twarabateye akamo kugira ngo dufashe. Twahereye kuri lycée yo mu Cibitoke, lycée municipal Cibitoke, ubunye mushoye ku umwanya mukahaca turiko turubaka urugo. Ishyirahamwe ryacu rifashije nabo bavuka zone, turiko turubaka uruzitiro rw'iyi lycée municipal Cibitoke kugira ngo naho nyene bahora baca mu kigo bagasanga abana ngabo bariko barasohoka batariko barakurikirana indero yabo neza. Twariko turagikora, turiko turabafasha kugira ngo tugare. Nkuko yabidusavye rero twabishize ku muzirikanyi, nari rya shure rindi ryegereye isoko ya Kamenge. Tuzotera kamo abo bandi sinabo gusa, nibaza yuko hariho abantu batandukanye basanzwe bafasha mu vy'imigambi, mu vyo gushigikira ugwaruka n'indero. Tuzoja gutera kamo kugira ngo dushobore gufasha kugira ngo kijya kigo rya shure riri ku Nyabagere naryo rishobore kuronka uruzitiro, maze abana bashobore gukurikiranwa neza. Ico twabemereye kandi kindi nuko tuzofasha, umva ko ari ishirahamwe rifasha mu iterambere rya zone. Tuzokorana n'ubuserukizi bwa zone mu ntwaro kugira ngo tuzoje kudodora, dushobore kuronka ahatari hake ahashobora kuva ibikoresho bituma ugwaruka ruhurumbira inkino no kwinonora imitsi. Mwomenya ko imigwi y'ugwaruka yatsinze muri izo nkino yaciye ironswa ubushimwe butandukanye.